sivyo gusa akamenya no gupanga impuzu, ukamenya ngo impuzu zo munsi bazibika, ipantaro bazishiraho, amasogisi bayashiraho, amashati bayashiraho, umuntu ntasange inzu umengo ni yarara, ugasanga ikirato kiraha, ikimamiro ngikiriya, ugasanga amapampers ari hariya. Ivyo ni bigaragaza reka ndamugirira akajiki ka hot, ndamushiriremo n'agatungurusumu kamwe. Inzoka zose ivyo vyerekana umugore w'ubwenge yagiye kurondera ngo yiyungure ubwenge. Oya, nawe ubwawe ugomba kubera umuganga wiwe ubwawe. Ikindi turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Niyo kintu na hose uyu munsi tugomba twigane umugore w'ubwenge. Umugore w'ubwenge arangwa n'iki? Mu bitabo byinshi bavuga yuko umugore w'ubwenge ari w'agaciro gusumba amabuye y'agaciro aba mwisi. Mbega yemwe uwo mugore arangwa n'ibiki? Twagerageje kuvuga bike muri byinshi biranga umugore w'ubwenge. Kimwe mu bintu biranga umugore w'ubwenge nuko agomba kuba yubaha Uhoraho kandi akitondera amategeko yose y'Imana. Ico gituma bimutera ubwenge, kubera ko Uhoraho bimutera kugira ubwenge, bimutera kugisha Imana inama mu bikorwa vye byose agomba kore, bigatuma uwo mugore aba umugore yifuzwa, umugore w'ubwenge. Ikindi cya kabiri kiranga umugore w'ubwenge nuko azi kurera neza abana biwe kandi akarema imico. Mu Migani 31 umurongo wa 27 hatubwira neza yuko azi kugenza ingeso zabo mu rugo rwiwe. Nuvuga ngo rero uwo mugore w'ubwenge aragenzura akamenya ngo uyu mwana wanje afyihe mico, uyakunda iki, uyankiki, uyarahoze, uyaravuga no mufashiki. Uwo mugore w'ubwenge rero acamenya ingene arera abana biwe kandi akamenya ingene abakurikirana bose. Ica gatatu ngo avyuka kare. Umugore w'ubwenge ntabwo aryamira. Ushobora gusanga saa moya saa mbiri akiri mu gitanda abwira umukozi gucaye cyahiye ngo mwasize ku meza. Oya, ahubwo Bibiri itubwira ngo avyuka hakiri kare. Mu Migani 31 umurongo wa 15 ngavyuka hakiri kare agategurira mu rugo rwiwe. Abantu benshi bakora ikosa rinini nkuko muzogana muvuga no mu bindi vyigisho, umuntu akubahuka akavyuka akagenda atakintu kimwe yagaburiye abo mu rugo rwiwe, atabafungura. Ku mugore w'ubwenge avyuka hakiri kare akagaburira abo mu rugo rwiwe. Sivyo gusa, azi gusukura inzu, azi gusukura ibikoresho, azi kumesura, azi gufundikira. N'umugore azi kumesa mu gihe bikenewe ko amesa. N'umugore azi gusukura inzu. Hari abantu benshi basanga basukuye inzu ugasanga muri salo hasa neza, ariko wakwinjira mu byumba waraba mu madushe, waraba musi y'ibitanda, waraba musi y'ububati ugasanga haramaze kuzura, wogira ngo niho setemu isuka imyanda. Umugore rero w'ubwenge agomba kugira isuku. Ntagomba kwizera umukozi, kuko umukozi bari umuntu ahaba akazogenda. Hari n'igihe ni wabo umukozi ababa bahatagira isuku. None wose utagutse umukozi agukorera isuku, ni wabo yavuye ruguru atasuku yarafise, atarazi kubipanga neza. Ugomba rero kubikurikirana wa mudamu we ukamenya ngo baranywera amazi muki, barafungurira he, kumeza hateguye neza, umutware yicara hehe, mbega bimeze gute. Sivyo gusa akamenya no gupanga impuzu, ukamenya ngo impuzu zo munsi bazibika, ipantaro bazishiraho, amasogisi bayashiraho, amashati bayashiraho. Umuntu ntasange inzu umengo ni yarara, ugasanga ikirato kiraha, ikimamiro ngikiriya, ugasanga amapampers ari hariya. Ivyo ni bigaragaza umugore atagira, ariko umugore w'ubwenge byose abishira kuri gahunda, nta kajagari agira. Ikindi cya gatanu, umugore w'ubwenge azi kurondera iwiwe ngo ntigera habura inyungu. Niko mu Migani batubwiye. N'umugore azi gupambana, n'umugore azi kurondera. Namba hageze kurima ararima, namba ari kudandaza aradandaza, namba ari kuja mu biho araja mu biho. Akazi kose umugore ashoboye gukora arashobora kugakora, ariko iwe ngo ntigera habura inyungu. Ugomba kumenya ko winjiza amahere. Ergo umugabo wawe arashobora gupfa, umugabo wawe yoba ikimuga. Mbega hamwe y'ikimuga urabona we ushobora gufata umuryango wawe ukabaho neza, udaseze, utiyandaritse, udakoze ivyaha. Umugore w'ubwenge rero azi kurondera. Muri biya batubwiye neza yuko ngo ameze nk'amato mu Migani 3:14 ngo ubutunzi niyo bwo bakure, arabukurikira. Ntiyatinya kuja kurangura mu Bushinwa, ntatinya kuja kurangura i Dubai, ntatinya kuja gukora akazi bakamuhamagara muri za Etats-Unis akaja gukora ibintu bidasanzwe. Umugore rero agomba kumenya kurondera ubuzima, nubwo yoba afise umugabo azi kurondera nawe akamenya kwironderera. Ikindi cya gatandatu ni umunyabuntu. Ivyo yarondeye nta vyigungirako, amenya abakene, amenya bagomba gufasha mu muryango wiwe, agafasha abari hanyuma yiwe kugira ngo nawe abagirire akamaro. Ikindwi, azi kuvura. Umugore w'ubwenge agomba kumenya kuvura abana biwe, akamenya kuvura abo mu miryango yiwe. Kirazira ko umwana umva ngo ashubushuhe, umwana afite gripe, ukumva ibintu byose ari kuja kwa muganga. Oyaye, hariho imiti mito nawe umuvyeyi wo kwikorera, ukamenya ngo umwana agwaye umutwe,
akeneye amazi y'akazuyazi, ukamuha amazi y'akazuyazi, ugashiramwo indimu, ugashiramwo akabuki, uwo mwana umutwe utuhera ako kanya, ukamenya ngo umwana araribwa canke yagwaye inzoka, reka ndamugirira akajiki ka hot, ndamushiriremo n'agatungurusumu kamwe, inzoka zose zisoka zituma. Ivyo ni ibintu ugomba kumenya wa mudamu we, nturinde kuja kwa muganga ngo reka ngende gutanga amahera, ngo reka ngende ngo kurondera mu pediatri. Oya, nawe ubwawe ugomba kubera umuganga wewe ubwawe. Ikindi ngo yama yiyungura ubwenge, muzosoma umugore umwamikazi w'Isheba muri Bibiliya ingene yama yiyungura ubwenge, ngo yaragiye aja kwa Salomo, agiye kuraba uko barya, agiye kugira uko bambara, agiye kuraba uko bambika. Ivyo vyerekana umugore w'ubwenge yagiye kurondera ngo yiyungure ubwenge. Umugore w'ubwenge rero ntigera yizigira ngo anyugwe n'ubumenyi afise, agomba kwama arondera ubumenyi, akamasoma, akamayiga, akaja ahantu bagira abaseminere, ahantu baza barigisha ibintu, akamafise ubumenyi, yama yiyungura ubumenyi uko bukeye nuko bwije. Ibiranga umugore w'ubwenge ntabwo nobiheza, ahubwo reka tuvuge bike ngo ararekwa ntamagwa. Umugore w'ubwenge ni w'agaciro gusumba ibindi bintu byose. Wowe mufise uje ushima Imana, wowe utamufise umusengere. Mureke tubabagore b'ubwenge mu izina rya Yesu.